igikorwa cy'uno munsi yari itomboza igice kigira kabiri igice gishira cya 16 c'igikombe c'umukuru w'igihugu cy'uyu mwaka w'2021. Nico gikorwa duhejeje gukora aho tumaze kuronka imigwi 16 ivuye mu cicaro ca gatatu n'ica kabiri igiye guhura mu misi iza mu kwezi kuza n'imigwi yo mu cicaro ca mbere. Novuga yuko ziriko zigenda neza kuko turavye aho twatanguriye imigwi yo mu gihugu cyose yari yandikishije, nta province nimwe itaserukiwe, hose barashoboye kuronka akanya ko kwipima, cyane cyane imigwi yo mu cicaro ca gatatu bobo twabakinishije inshuro zibiri kuko yari ama equipe menshi, hanyuma igice gira gatatu naho baci bahura n'imigwi yo mu cicaro ca kabiri. Ubu rero nizamu yuko twinjiza n'imigwi yo mu cicaro ca mbere, hanyuma tuce tubandanya igice gishira 18 gushika izo nkino zihere mu kwezi kwa ruheshi. Oya, izo nkino kubera yuko arizo gukuranamwo, twebwe twashimye yuko tworonka ubwa mbere na mbere ibibuga byiza bimeze neza, kuko murazi ko tubifise birashika ibibuga hafi 9, naho rero twagiye turagabura imigwi kuri ivyo bibuga bitandukanye. Ico tuzogira gusa nuko tuzobakuranya ku misi, nukuvuga rero abazokina itariki 10, abazokina itariki 11 n'abazokina itariki 12 gushika izo nkino zose zirangire, kuko n'urukino rumwe rudende ku kibuga bose batari basanzwe bahurirako, hanyuma iminota 90 iheze bakinganya azocategwa bya bindi bita penalty. Mugabo nuko ico gice kizoca kiduha imigwi 16 izocija rero mu gice gikurikira, nukuvuga igice gishira 18. Oya, tumaze imyaka 4 tugenda turahinyanyura kugira ngo izi nkino zigende neza. Novuga yuko ubu nta ntambamye nimwe dufise, kuko ari abakinyi mu cicaro ca gatatu basanzwe bakina mu mashirahamwe yo hagati mu gihugu, nukuvuga baba bafise ivyangombwa bimwe bita licence de joueur, na nukuvuga yuko ari abakinyi bazwi. Hanyuma aba bandi nabo dusanzwe dutunganya amahigano yo ngaha yo mu cicaro ca mbere n'ca kabiri, dusanzwe tubafise muri systeme y'iwacu. Gushika ubu nta ngorane nimwe turabibonamo.